nakurikiranye ibijanye na nutrition canke igisata kijanye no gufungura n'akamaro k'ibifungurwa mu mubiri. Diabete ni mu kirundi novuga indwara y'igisukari, ni indwara yerekanwa n'umurindi w'isukari, sinzi ko navuga umurindi canke roto tuyagwikoze mu maraso, ni isukari nyinshi mu maraso muri rusange. Umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya iyo ndwara ufise akamaro kanini cane, ufise akamaro kanini kubera ko uributsa abantu benshi ibijanye n'iyo ndwara. Nibaza ko ibinyamakuru byinshi ariho bivuga ko n'umunsi abantu benshi bumva ibijanye n'iyo ndwara kenshi, birafasha cane. Diabete uvuze ngo biterwa n'iki? Reka, hari ubwoko bwinshi bw'amadiabete, mugabo ngaha tuza kuvuga kuri diabete zibiri iyo bita diabete type 1 ariyo diabete insulinodependant na diabete du type 2 benshi bavuga diabete sucré. Hariho n'izindi zishikira abavyeyi bibungenze mugabo sinza kuvyinjiramwo cane. Diabete du type 1 canke mu kirundi twavuga mu mugwi wa mbere sinzi, ni indwara ifata bivanye n'igihimba c'umubiri urwagasha no pancreas, ari cellules zitwa les îlots de Langerhans zo kuri pancreas ziba zitagikora neza, kenshi biva ku rukurikirane canke icyo nokwita ni maladie auto-immune, n'umubiri urwanya andi maserire y'umubiri nyene. Sinzi ko mu kirundi biza koroha kubisigura mugabo ndagerageza gatoya. Donc ni abasoda bo mu mubiri bita les lymphocytes T zataka les cellules des îlots de Langerhans kuri pancreas. Pancreas ntibigisokreta neza ico bita insuline. Muri ico gihe rero umubiri ntuba ugishikana isukari mu bihimba bitandukanye by'umubiri, kubera ko iyo insuline imeze nk'urufunguruzo, n'urufunguruzo rutuma iyo sukari ishika dans les cellules. Muri ico gihe rero itabaye sokrete, namwe muravyumva ko igwirirana ry'isukari mu maraso nijya ikunda gufata abantu bakiri bato, kenshi ntikunze gufata abantu bakuze cyane, igaragara hakiri kare. Tugiye kuri diabete type 2 nayo benshi bita diabete sucré, iyo ifise ibintu byinshi biyitera kandi niyo ifise n'ibiharuro biri hejuru. Ko twirageje kukirasa mu migwi, baravuga ko ibice 90% by'abarwayi ba diabete ari iyi diabete sucré. Izindi diabete zokipa ivyo bice 10. Kuri diabete sucré rero birategwa n'umuvyibuho urenze, obésité canke surpoids, bigategwa na hypertension, bigategwa n'uko umuntu aba atagira imyimenyerezo, sédentarité, bigategwa n'ibintu byinshi. Diabete type 2 ni ukuvuga igwirirana ry'ibintu iyo ribaye mu mubiri canke hakaba ikindi kintu bituma ya pancreas idasokreta neza insuline, mugabo irayisokreta gusa ntibikwiye. Idakwiye rero bya bihimba by'umubiri nababwira, amaselule y'ama-organe asanzwe, ibihimba by'umubiri bitandukanye, kugira turonke ingufu dukoresha bironka idakwiye, gaca bikaya ikintu bita resistance à l'insuline, ntibe icinjira mu nyama, donc kiguma mu maraso.
imaze kuguma mu maraso rero igituma bo abantu bagwaye i diabete ya type 2 baguma bavyibusheho urumva insuline yabaye secrete iratuma haba navuga gute ibikwa muri foie y'isukari iri mu maraso ahandi nayo ikaguma mu maraso. Iyi rero kenshi irateye ubwoba ku bijanye n'ingaruka zayo kubera iragaruka ikagira ingaruka ku mafyigo kubera amafyigo niyo ayungurura amaraso, iragira ingaruka ku maso hakaza ico bita cecité, ikagira ingaruka ku manere, ikagira ingaruka ku bihimba navuga bifise udutsi duto duto kuko igurana ry'isukari mu maraso riratuma mu mitsi paroi intérieure y'amavesi iba détruit. Ni ukuvuga bya bihimba bicamo udutsi duto duto cyane nibyo bitangura gusinzikana à la longue uko isukari iguma mu maraso ari nyinshi niho bica bigira effet ku maso bikagira effet ku mafyigo kubera niho hari udutsi duto duto bigira mu mutwe ego. Kansa no bitandukanye kuri diabete type 1 ibimenyetso kenshi bikunze kubibonekeza cyane ni kugenda ku mwanda muto cyane, uburuhe budasiguritse cyo kwita asteni, kunyoterwa cyane ego. No kuri diabete type 2 nayo nyene ivyo birashika, ivyo bimenyetso nyene mvuze, sauf ko yoyo ubwo buruhe budasiguritse kenshi yoyo ntikunze kumenyekana, iza kumenyekana ari uko hatanguye kuza ingaruka zayo. Abantu benshi barashobora kuyirwara bakayigendana ntibayimenye, ugatangura kuyimenya ari uko ingaruka zayo zitanguye kugaragara. Uko tugereranije kuraba muri rusange bavuga ko ari maladie chronique, ni indwara y'igihe kirekire kandi ntivugwa uretse ko hari uburyo mushobora kubana neza niko novyita. Kuri type 1 umugwayi arafata umuti bita insuline imisi yose uko umuganga yabimubwiye, ego akongera agakurikiza n'izindi mpanuro aba yamuhaye kubijanye no gufungura. Birashoboka cyane kandi n'ikibazo cyiza cyane. Ubu kubera uburyo bwa communication bwateye imbere, hasigaye hari ibintu byinshi, aba YouTuber bavuga ibi abandi bakavuga ibi mugabo ibi ngiye kuvuga nifatiye kungana umubiri ufunctiona cyane ku buhinga bw'abantu bagize ubushakashatsi. Umaze kubona ko kuri diabete type 1 kanshi ikibazo kiba kiri kuri pancreas. Kuri pancreas rero turakunda kwica twiyumvira ikintu gifavorize iyo pancreas gukora. Ni kuvuga à part que bavuga alimentation saine et équilibrée, nk'ubu tukavuga ati urevita ibintu bifise icyo bita indice glycémique nini. Nanga nk'akarorero urevita nk'ibintu dufate ibintu biri mu isukari, ugafungura vitamine bita pain blanc ukayiramplaza n'ibintu bifise cyo nita les fibres alimentaires. Dufate nk'ubugari bw'ingano, yo kurya umukate ujya wa blanc ukaramplaza n'ubugari bw'ingano cyangwa ijya mikate y'ifarine basiye ko nyene yo ifise tonto igatoyi gusumba bijya bindi. Ukagwiza ivyamwa, ukagwiza ibintu by'imboga. Hama kandi muri rusange kuri diabete ko ari zibiri zose, ikintu cyambere tugereza kumenya no kwevita ibintu biri mu isukari nyinshi.
Oriyo kunwa isukari hari ivyo bita les édulcorants naturels. N'ubu ndashobora gutanga akarorero ka stevia, oriyo y'isukari. Hageze ku bintu kwera nawe nyine arakenera, même si aba afise diabete arakenera energie, no kuvuga aca remplacer n'ikintu kirimo isukari nkeya, urugero rw'isukari nkeya. Oriyo yo kurya par exemple umuceri ujya uhinguwe, bashobora kurya itonowe directement itaciye mu mahinguriro, ukagwiza ibinyantete nk'ubushaza, isoya, ibintu du végétal. Bon, en plus kubera bigira ingaruka ku mutima no ku bindi y'amaraso n'ibiki, urashiramwo, urategereza kwiyumvira imfungurwa ushira ugira uwo muntu zimufasha no kugabanya wa murindi canke iki. N'ubu hari ibintu novuga ko bita les aliments nk'ibitunguru-sumu, amapersil n'ibindi. Donc umugwayi mu kumutegura imfungurwa canke mu kumubwira ivyo afungura, uramubwira ivyo vyankenerwa mugabo ku rugero rwiza, ku buryo adashobora kurenza, navyo ne bashobora kugira izindi ngaruka mbi. Nk'umuntu ariye nk'amapersil menshi cane, ari umugwayi arashobora guca abyiha imisi yose akabifungura kenshi, ugasanga biragarutse kugira izindi ngaruka mbi. Bisaba byose kugira urugero rwiza. Ivyamwa navyo hari amateori menshi arabavuga ngo bareke ivyamwa bisikre canke imihwi canke ibiki, mugabo jico novuga ni uko babikonsoma bagatandukanya n'imfungurwa, kubera hari umwanya digestion mara amasaha 2-3 y'ibifungurwa. Arashobora kujya nk'umuhwi ku mugoroba, ni bon à l'aise. Gusa kibi ni kuvanga. Iyo uvanze ari igihe metabolisme isukari igwira, na même si bavuga ko mu vyamwa harimwo isukari nziza bita fructose ivanganya nimwe y'ibifungurwa, donc muri ya maraso cyamva ko haza guhurira isukari nyinshi, kandi bya biharuro bigaca bisubira bikaduka. Hama ikindi batokwibagira ni activité physique, ibintu bibiri bitegereza kujana. Apa yo gufata imiti sinayinjiyemwo cyane kubera sindi umuganga, ndi nutritionniste bisanzwe, nipasha cyane ku bifungurwa. Hariho gufata imiti, hariho activité physique yaproprie bivanye n'ibirafise, bivanye n'imyaka afise, ku rugero ashoboye, hamwe n'ivyo rero by'ibifungurwa. Ni ibintu bitegereza kujana uko ari bitatu.